turabishima. ishobore kugira iterereye mu iterambere ry'igihugu kugira ngo igihugu cyacu gishikire yabona kazoza kuko n'igihugu ni komine hana ivyo ni komine kandi bwinshi aho dufise mu migwa tukaba nimbo tukabana mu buraga aho hose na hantu hari ibikorwa bishobora kubyaza umusaruro mu bijyanye n'iterambere bivanye n'ubutandukane bwa hamwe hose ibihaba none rero mwubahwa buramatari kajya gusaba kubaha ikaze kugira ngo mushobore kutwakirira abashitsi ariko rero nk'ifise ijambo buramatari nagira manza nkengurukire aba bose bari hano baje kudufasha kwakira bano bashitsi abavuye hirya no hino bose mu by'ukuri bumve ko tubakengurukiye kandi n'ibyo byose duhejeje kudondagura ko dufite ibyo twirata turafise kandi n'ikiyaga Tanganyika none kugira ngo bano bashitsi batugendeye babone mu by'ukuri ko baciye mu ikomine ifise ikiyaga hari akagaruke twabateguriye kuri aho baza gushika hose baze kumenya ko baciye ku ikomine ifise ikiyaga Tanganyika rero ntaragiye ubugafise agashikane hano hafi ndaba kubabura amatari kugira ngo mutwakirira abashitsi baje batugendeye ibikomine nziza ya Nyanza nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa ndongozi w'umugwi w'intwara rumuri akaba n'umushinga amateka banyakubahwa bashinga amateka abakenguza amateka mwatowe muri ntara nziza ya Burunga nyakubahwa musitanteri w'iyi komine nziza ya Nyanza banyakubahwa mwese ndongozi mbukira z'ikomine
n'abashitsi batandukanye baje gushigikira runo rubanza, bene gihugu mwese waruka mukoraniye hano, tugira amahoro, tugira amahoro, Nyanza hoye, Burunga hoye. Murakoze cyane. Nagomba nanje mfate rino jambo akanya gatoye ko kugira ngo nanje ku rwego rw'intara ya Burunga nshimire by'umwihariko zino ntwara rumuri zaramutse zigera hano muri no komine yacu nziza ya Nyanza mu ntara ya Burunga. Aba tumaranye iminsi guhera ejo bari bashitse hano muri ino ntara, none rero uno munsi bari baramukiwe kuza kubashigikira mu bikorwa by'iterambere hano muri ino komine yanyu. None rero nyakubahwa ndongozi y'ishirahamwe ry'intwara rumuri hano muri iyi ntara muja mwahamenyereye, turabahaye ikaze kandi ariko kandi nk'abanyenyanza turarindiriye ko muja kudutekururira ku gaseke mwarungikanywe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye. Tuzi ko atwitwararika, mbere yaramaze n'imisi ibiri guhera ku wa kane gushika ku wa gatanu ari muri iyi ntara yacu, ariko arashikiriza ba musanteri. None n'ubu yabarungikanye akandi kaganuke, twagomba kubakira tubifuriza ko muja kugubwa neza kandi tubakengurukira ku izina rya Buramatari n'iyi ntara yose ku bikorwa mumaze kurangura n'ivyo mugiye kubandanya murangura. Nk'uko yavuze musanteri, nagomba by'ukuri abantu bose bo kuri uyu mutumba kuri iyo kofo bita Bogogo, mwabonye babakuye mu mukungugu, muzokwame mwibuka yuko intwara rumuri zishitse ngaha zabakuye mu mukungugu. None rero mufashe mu bakomera amashi menshi cyane ndazi ayo mashi ntakwiye ku muntu yabakuye amwe bawe. Murakoze cyane. None rero nyakubahwa, imbere yuko kumbure tubasubiza ijambo, nagomba nje nsaba abantu b'indongozi zitandukanye ziri hano zimbukira canke abandi baje kubishigikira ku rwego rw'intara ya Burunga, bo bari ngaha bashike ngaha baheze baramutse aba bene gihugu baje gusanganira urumuri. Izo ndongozi zice zikoresha ububangutsi, umwe wese aramutse abaje gushigikira kino gikorwa, hanyuma duce dusubiza ijambo nyakubahwa umukuru w'intwara rumuri aheze adutekururira agakemanyi yarungikanywe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu, muheze muje kumutega amatwi, kumwe mwama mutega amatwi ndongozi. Murakoze, nitugire amahoro. Nyanza oye! Nitwa Nshuti n'amagara Tantine, nk'abantu umushinga amateka yatowe mu ntara nziza ya Burunga, tukaba twahorana ndibaza ko twebukana. Murakoze. Nyanza oye! Nyanza muko! Oye! Yaza ko naje tumenyeranye gose. Nitwa Ernest Chiza, nahora n'umuyobozi w'indero n'inyigisho mu ntara ya Makamba, nkaba ubundi umushinga amateka yatowe mu ntara ya Burunga. Nyanza oye! Rero jewe na umushinga amateka na jewe natowe mu ntara ya Burunga, nsanzwe n'imvukira ya komine Nyanza muri zone Kayogoro Mwirambire. Abanyenyanza sanga urumuri, abanyenyanza sanga urumuri. Murakoze cyane, nanjye twahitiye ngo nihanguye nkaba
n'ubuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari mu ntara ya Burunga. Murakoze. murakoze cyane. Nyakubahwa cyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa buramatari mwatwakiriye mu ntara nziza ya Burunga, banyakubahwa bashinga amateka bakenguzamateka muri hano, nyakubahwa musitanteri w'ikomine nziza ya Nyanza n'ugumara twakira ubunyene, banyakubahwa ndongozi twagendanye, banyakubahwa ndongozi mvukira muri hano mu bisata binyuranye. Ndabona abajejwe umutekano, kwivuna basi, abajejwe ubutungane n'izindi nzego. Umwe wese bari hano yumve mu cyubahiro Imana yamuhaye. Banyakubahwa bene gihugu twagendeye uno munsi muri komine Nyanza, banyakubahwa ntwararumuri nawe turi kumwe, umwe wese yumve mu cyubahiro cyiwe. Ngize nti tugire amahoro, tugire amahoro yimwe, dusangwe amahoro, ubumwe, iterambere n'urumuri rumurikiye iterambere mu Burundi bwacu. Banyakubahwa rero, uyu n'undi munsi mwiza twahawe n'Imana wo gushika muri komine nziza ya Nyanza, aho twabagendeye nk'intwararumuri, ariko tukabazanye twaje turungitswe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, General Major musanzwe muzi ko uko umwaka utashe muri ibi bikorwa nyene by'urumuri rw'amahoro aturungika kugira ngo dushware igihugu cyose, aturungikanye igikemanyi dushikiriza abenegihugu, mbere dushikiriza n'indongozi, kuko uru rugendo rw'urumuri rw'amahoro rurimo akabirya, kuko rwerekejwe cyane ku benegihugu n'ibyo, ariko cyane ku ndongozi, ku nzego zose. Igikemenyi rero twagendanye uno munsi novuga ko kirimo imice ibiri, hariho inyigisho, hakabaho n'igikemanyi cy'ibikoresho. Mbere rero ku nyigisho twarungikanywe na nyir'icyubahiro, agira ati mugende mushware Burundi, muntangire intasho z'umubyeyi, muntahirize abenegihugu, muntahirize indongozi, muntahirize n'imvukira muhurira ku kivi. Ati rero nari navuze ko ubutumwa bw'uno mwaka bufise akabirya, aho nyir'icyubahiro agira ati indongozi rumuri rw'abenegihugu mu nzira itwerekeza, ituroresha mu gihugu giteye imbere. Numva ko iryo ari ijambo rikomeye, ijambo rya izo ndongozi rero zikaba zahawe n'urumuri. Ntimwari mubimenyereye, aho bavuga bati indongozi zihabwa urumuri, zirwakire, zirwigine, kandi zironke insiguro zikwiye z'urumuri. Urumuri rero ndongozi ni itara ritumurikiye, ni itara riduha umuco winjira ugashika mu mitima yacu, hanyuma ukatuganisha rero ku ibikorwa by'iterambere bituroresha ku gihugu giteye imbere. Rero nubwo narigejeje kubivuga ahantu hato,
mwatoye urumuri ruramurikiye ariko namwe mwumve ko mwabaye urumuri ko murongoye niyo siguro nyakuri y'uru rugendo rw'amahoro w'uyu mwaka wa 19 murazi ko rwatanguye 2006 ubu rukaba rugeze ku nshuro 19 mujwe n'umuvyeyi sokuru wacu muzi nyakwigendera Petero Nkurunziza hari 2006 niwe yadutoje uyu muco wo gutsimbataza amahoro biciye muri ibikorwa by'urumuri w'amahoro binaciye mbere no mu bikorwa by'iterambere rusange bishyigikira ayo mahoro. Mwumvise rero muzi ko ubu mwese mubaye umuco mugendere mu muco kuko muri umuco umurikiye abo murongoye. Hariho abihenda ngo indongozi n'umukuru w'umutumba gusa n'abo bakorana ngo ni umukuru wa zone ngo ni umukuru diregiteri w'amashuri gusa. Iyo bambewe indongozi ziri imihingo yose mbere no mu bikorera utwabo no mu ngo iwacu. Umutwe w'urugo indongozi niyo bategura imbonakazoza y'urugo, hanyuma izo mbonakazoza zaba iz'ingo zaba iz'ibisata vya leta zaba iz'ibisata byigenga zaba iz'amashirahamwe, izo zose nitwazihuriza hamwe mu kwirimbura tuzosanga twateye imbere twabaye igihugu giteye imbere. Ntimugire ubwoba ngo hari ibyo mudashoboye, burya mudashoboye leta irabishoboye, iri kwiripanga iri kwiritegura. Murabona hamwe nk'abagenda igihugu cyose muzobona bari kwakwega insinga nyinshi z'amatara bashira kuri tutu by'ibyuma, abandi bariko baraheraheza ingomero, abandi bimba amazi, abandi bariko barimba ubutare kugira ngo twegeranye bwa butunzi dukore no kurya dolari tubura. Imyiteguro ni myinshi, turi mu mwaka w'intango, ni ukuvuga yuko ibikorwa biriko biratangura. Intango iraguye ariko binini leta yarayipanze, imigambi irahari nayo yanditse muri ya mbonakazoza turiko turakurikira, aho dushize hamwe imigambi mito dufise, haba ku mashure, haba ku ntara, haba kuri zone, haba ku mutumba. Tubishize hamwe mu kwirimbura tuzosanga twarakoze ibintu byinshi cyane bizotuma dushobora kuvuga ko turi igihugu giteye imbere. Bimwe biratugoye n'ibyo biraro biraducikana, amabarabara agacika, ariko mubabwira yuko mugumye umutima leta iriko iraza kuko nayo nyene iri mu nteguro. Ibyo bita reforme ziriko zirakorwa ko mu ntwaro muramaze kubyibonera. Turi mu mwaka w'intango, intara n'ishasha 19 uri 42. Ibyo byose ni mu muzo mushasha wo gushyira mu ngiro iyo mbonakazoza igihugu cyifashe, igihugu giteye imbere 2060. Hari abamaze iminsi numva mu binyamakuru babideha, abo ntimubumvirize bene wacu. Umwe wese naje ku gikorwa hahereye, abo bamenyesha amakuru bamwe mbere babibereye no muri za Amerika kure, bavuga ko igihugu cy'u Burundi byo tuvuga kitotera imbere. Iyo bambewe tuzotera imbere, babigomba batabigomba, bajamwo batajamwo. Kandi bamwe numva bavuga ikirundi, nibaza ko ari n'abarundi, nabyo numviriza mu gitondo babirwanya. Ibyo ni ukwihenda. Igihugu cy'u Burundi cyaramaze gufata umurindi wo gutera imbere, cyaramaze kwitunganya gikoresheje incabwenge zifuse, nibo banditse iyo migambi. Igisigaye nuko tuyironderera uburyo kandi igatangura ikaja mu ngiro. Ntawe uvuka ngo arare yuzuye ingobyi, ibintu biraronderwa kandi turacyari mu ntango. Turizera neza ko tuzoshika kwiyobora kazoza y'igihugu cyacu, tubone izo ndoto, tuzobone igiteye imbere. Aha twebwe turakuze,
ariko nta twaje mu masomero kugira ngo dutegurire ibibondo byacu ari nabyo bizoba birongoye igihugu. Ni byiza ko byigira rero ahantu hasukuye, bavuze ko hahora umukungugu. Iyo ngorane y'umukungugu ivuyemo abana bariga bakamenya neza kuko ibibazo inzitizi zimwe ziba zahavuye. Rero ku bwa kabiri nyir'icyubahiro agira ati mushike ku bikorwa, muteramire ku bikorwa. Ndabarungikanye udufuko tw'isima, naho mubona atari kirenga twagiye mu makomine yose, isorosoro rigwiriyo rija, mufashe munize amashyi tumukengurukire kugira ngo tumwogeze. Tubandanye nora amashure tuduza ayandi kuko dushigikiwe n'umugabo atari umugani. Ubwo rero nibwo butumwa nyir'icyubahiro yanungikanye. Ku bwanje nanje nk'umukuru w'intwara Rumuri nawe tugendana, icyo nkora ngaha no gukenguruka. Ndabakengurukire kabiri kubera yuko bya mbere na mbere mwaje kutwakira muri benshi. Twabonye aho twaciye ko bari batunezererewe kandi byasa neza kubera ko bari baje ari benshi. Nshimire indongozi rero zabikoze ziri hano, nshimire zitari hano kuko nta kikora kuko nabivuze. Nakuvuga yuko iyo tubonye abenegihugu baje kudutegera n'ubwira bwinshi kandi ari benshi, nakuvuga ko baba bararitswe kandi bakemera umurariko w'indongozi zabo. Mu ntiza amashi rero dukengurukiriza indongozi. Muranyongera tubakengurukire kuko murabonye n'akamaro k'abantu. Twebwe turagenda n'amaguru cyane tukaruha, ariko isosi mwayibonye. Ubufu nabwo nari ndabafise mu modoka, burya nishika imbere turacumva cyane ducumva. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ibongerereze ibifi byinshi bive mu Tanganyika, ibindi bikure, muronke amafaranga mu mufuko, indimo zanyu zimererwe neza, hanyuma tubandanye dutera imbere, duteza igihugu cyacu imbere. Ahandi rero nteraheze n'abashikiriza umushyitsi w'iteka twarose, kumbure batari bwabone mu Rumuri, nawe akaba ari nyakubahwa icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'igihugu cyacu, akaba n'imvukira ya Burunga. Ubu ni mwuko amashyiga ifite imvukira ishyika mu biro by'inama nkenguzamateka. Erega n'ibyo yashikiye intara zose, ku inama y'inkenguzamateka ni imwe. Mwifitiyemo icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'igihugu cyacu, mumuha amashyi kandi. Namuha kandi rero ijambo ryarisanganywe, hanyuma abaganirize abayagiye impanuro zigendana za kibyeyi, mbere ntiyobora n'akandi ababwira kajanye n'iterambere turimo. Murakoze. Ramatari w'intara nziza yacu ya Burunga, mubahwa murongoye umugwi w'intwara Rumuri, mukaba n'umushinga amateka, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza yacu ya Nyanza, bashinga amateka batowe mu ntara nziza yacu ya Burunga, ndongozi mwese muri hano, bene gihugu waruka, namwe bamenyesha amakuru, tugira amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane kuri twese. Mbanje gukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uyu munsi turi bazima, ndetse tugashikana no muri komine ya Nyanza tugasanga
abanyenyanza baramahoro abo mwese muri hano komine ya Nyanza iri mu ntara yacu ya Burunga nari maze iminsi ndayigendera ndetse ejo nkaba narabonanye n'indongozi kuva kuri abahanuzi ba musitanteri abajenama ba komine abarongoye amadepartema n'amazone ejo twarabonye n'indongozi zose zatowe ku nzego z'inama nkaba rero mfashe kano kanya kugira ngo tubanze dukengurukire mu by'ukuri umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ntasho yaturungikiye eka ku mpanuro nyinshi hamwe n'akaganuke yaturonkeje muri komine yacu ya Nyanza kugira ngo abana bacu bige mu mashuri meza. Ndabasabe rero mwese muri hano mumpize amashi yanyu kugira ngo dukengurukire umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndongozi zo muri komine ya Nyanza muhirwe muhishije wa rumuri rw'amahoro basubye kugaruka mwino komine yanyu ya Nyanza. Ejo hahise twaraganiriye ku bijanye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu, turaganira ku bijanye n'amategeko kw'indongozi zitegerezwa gukurikiza amategeko. Ubu rero muraronse urumuri rubamurikira muri vya bikorwa twabahamagarira kugira ngo mubikore na ntajya mwisunza amategeko, mumurikire abenegihugu murongoye, abenegihugu aribo babashyize ku kivi, mubarongore mubatware mu iterambere ridakumira kugira ngo dushikire ca gihugu giteye imbere vuba na bwangu. Ndongozi, runo rumuri ruciye muri ino zone yacu dufate nka nkama impanuro twarungikiwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kugira ngo dushobore kumurikira abo turongoye, ntitwobamurikira natwe tutabona iyo tuja. Nico gituma twari tumaze iminsi duhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'amategeko kugira ngo muzorongore ababashize imbere hisunzwe amategeko. None rero murabona ko duhamagarirwa kurongora abenegihugu tubaganisha muri ca gihugu giteye imbere. Ino komine ya Nyanza ni mu makomine afise ubutunzi bwinshi, musitanteri yabivuze. Ni komine yegereye ku kiyaga, ni komine ihana urubibe n'ibihugu bibiri, ni komine irimwo ibigazi vyinshi, ni komine irimwo umuceri, ni komine irimwo ibintu vyinshi bitandukanye, ni komine irimwo amahoteli menshi. Rero tugire ingendo nziza y'indongozi kugira ngo dushobore kwinjiza amahera menshi ikigega ca komine kugira ngo dushobore kwitegurira imigambi yacu, kuko murazi ko ubutegetsi mwabwegerejwe kandi n'uburyo bijana mukaba mwarabironse. Mwirinde ikintu cose coza kibasamaza mu mici n'ibibura, muve ku marigara, muhanurane, eka urugo rwose rugire imbona kazoza yabo. Urwaruka ejo twarumvise yuko biga ari benshi, amashuri nayo ari make, none baraje kudutera intege, baratuzanira ibikoresho tukaba tubikengurutse. Tubahamagare kandi guhimiriza abenegihugu mu kibana bo muri barungike abana bose bageze kwiga, ntihagire umwana asigara muhira, kuko ntituzoshika kuri yambona kazoza tudafise incabwenge. Ibyo rero ino komine mwumvise kwise ubutunzi bwinshi, tuvyerekane dukerebuke kugira ngo tube mu ba mbere bashikana igihugu kuri yambona kazoza. Kaba rero fashe kano kanya nongera gukengurukira intwara rumuri zose zaduteye iteka zigashika hano muri ntara yacu nziza ya Burunga muri komine Nyanza, twongera tubakengurukira tubaha ikaze kandi baze batugumize ku muzirikanyi, mbere tubasabe bazogaruke kuraba aho tugejeje kino bikorwa, kandi turakengurutse cyane kandi burya gukengurutse wawongeje. Mu ntiza amashi rero twongere tubakengurukire baze kuroranirwa muno ntara yacu nziza ya Burunga, haratekanye,
hari amahoro ndetse hari n'akayaga keza. Ndabasabe muntize ayo mashi yanyu tubakengurukire cyane. Mubahwa mwaje murongoye uyu mugwi w'umwararumuri, twongeye kubakenguruka mwebwe ku mutima, ntaco dufise twovuga, murongere mutube hafi, ibi mudukoreye muzobikorere n'abandi, reka tuze tuhamane hagufi, muze murasuzuma aho tugejeje bino bikorwa mudushizeko. Reka na twebwe nk'abatowe nk'abaserukira bene igihugu dutegerezwa kubandanya tuza kuraba aho mugejeje ibikorwa, kuko twaranabivuze muri izi nyigisho tumazemo ko inama nkenguzamateka ifise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana ibikorwa byo mu makomine biriko biragenda. Aba n'abakengurukiye mvuga nti Imana ibahezagire kandi murakoze.